CNDH mwavyakiye gute mubyumvise Gaeta Zongo abibasabiye kuja mu cicaro ca kabiri? Twarabiteye ivyatsi. Ubwa mbere uwo muntu nta burenganzira afise bwo kutusabira iki canke kiriya. Twebwe iyo bikeneye ko batuduza canke batumanura bisabwa n'amashira hamwe aje byatega zina muntu canke n'amashira hamwe mpuzamakungu. Amwe yavuga Yohani Inderezi. Ari mpuzamakungu. Ivyo vy'inderezi jewe sindabijamo kuko biragoye. Ariko ari wabivuze ucubona ko hari ikintu atinya. Icambere atinya ni giki? Mu gihugu kwisi nzima. Ukuyemwe Burundi nta gihugu na kimwe kiri mu mugwi CNIDH ufise statut A bayigize bashiramo rapporteur spécial. Iyo ngingo bagiye kuyifata baza kubona ko barenza amategeko bamaze kuyifata. Kuko bategereza kuvuga ikintu cy'agateka zina muntu ubu mu Burundi ukibaza umugwi gushika umunsi wa nyuma uzo ufise statut A no kuvuga ko wewe ariko arironderera ingena bigenza kugira ngo ashobore kuronka amategeko amugumiza ngaho akora. Ico ni cyambere. Hama ca kabiri nuko tubona ko arafise abo bakorana. Arafise abo bakorana kuko sinoguhisha hajeje kubivuga haci hazo gwandiko kwa Human Rights Watch hamwe na l'initiative pour les droits de l'homme au Burundi nayo amashirahamwe turayazi cagamije basaba bandika kuko baba barabonye ati burya ujya wewe abivuze nta burenganzira afise reka twebwe twandike kugira ngo abajeje kudusuzuma bashobore gutanguza ico gikorwa cyo kudusuzuma kwandiko twararubonye kandi nta nubwo baruduteye twebwe tuzobandanya turi ku kivi ntibumura ko bishobora gushika bakumvi bumvigwa canke ntibumvigwe ico no kubwira nuko atasene IDH izokoroka imbere y'ibihumbi 2024 ukwezi kwa 11 no kuvuga ko turafise umwanya wo kwitegura bikwiye hanyuma turafise umwanya wo kwisigura bikwiye uko bogira kose natwe ntiturabana muvuze gutyo no kuvuga ko naho ko babisavye ntibishoboka ndabivuze kandi ndabisubiriye hariho ama procedure ingene ibintu bikurikirana abantu ntavyo bamenya rero byo ngo babisavye ngo birigiye birabe ntibikunda kuko yigo baratwandikiye batubwira twisigure turisigura bazogira inama mu 11 hama bafata ingingo bashobora gufata ingingo yuko ivyo amashirahamwe yanditse ataco babifatako ataco babivugako canke bakavuga ati ivyo bintu rero ko batubwiye reka tugira amatohoza yimbitse aho rero bazoca batwandikira tuti dutegure dossier dusigure neza gusumvya kuko twarasiguye bisanzwe mugabo umva turafise umwanya mu 11 bashaka kutubwira tuti ni musigure ivyo muri ko murakora kugira mwerekane vy'ukuri ko iyo statut amuyikwiye ni uvuga ko hanyuma twitegure ni uvuga ko bibaye uko ari mu 11 hanyuma ayo manama ba gatatu mu mwaka no kuvuga ko mu 12 ntibikunda kuko umwanya wo kutwandikira makete wa warenze kare hashoboka ni mu kwa gatatu ku mwaka wa 2023 niho rero dushobora guheza tukisigura mu gihe baba bafashe ingingo imwe ya mbere mbi aho nyuma duhejeje kwisigura rero tugatanga dossier bafashe iyo ngingo dufate kandi mbi gusa umva sina ahako umva intambwe yose barashobora guca babihagarika ni kuvuga ko duca tugira umwaka wose naho bufata iyo ngingo yo gusubira kuraba ivyo turiko turitunganya n'ingene turiko turakora ni kuvuga ko tugeze mu 2024 mu mpera mbere turavye nabi duca twinjira mu 2025 aho hose tufise ivyo turiko turakora n'ama strategy muri imvira ko iyi myaka yose twe tutazoba dufise ico turiko turarangura canke turiko turahinyuza kuko ikinyoma kimara umunsi ntikimara ukwezi ni ukuvuga ko ivyo bashobora kuba bavuze turafise umwanya wo kubihinyuza nabo barafise umwanya wo kuraba ibikorwa biriko biraba ni ukuvuga ko je noremesha abarundi turacafise hanyuma ikindi naco hanyuma dufate ko bibaye wumvise aho vyabaye ni ukuvuga ko urazi ko bamuha umwaka umwe uravye amatora bamutoye ko ingena ngana bitera bigabanuka ubwa mbere bamutora kuri menshi ubu bamutora kuri make bavuze kare yuko ubu yarose abamwemeje babaye 200 abamuhakanye aba 10 hama tacho bayivuze ko aba 10 nivyo ndiko ndavuga no kuvuga ko ivyo ariko ariyumvira biguma bimugora gusumvya kuko naho ingingo yova izoba nyuma y'umwaka nafise ikiringo cy'umwaka umwe bashobora kongereza ico kintu kirahambaye kuko inyuma y'umwaka bashobora guca bamuhagarika canke bakamwongeza no kuvuga ko bisaba ko bimwe yasaba bibandanya hama nayo bakaguma bamwongera umva ko ari ngorane
ariko ya mashirahamwe mpuzamakungu nayo mwavuga yandi nayo ayo mashirahamwe twe twarayishuye kandi ndakumenyeshe yuko duheruka mu kwezi guheze i Geneve muri partie nation gutumira kugira twishire ibibazo byose bijanye n'agateka na muntu mu Burundi amashirahamwe yose yaritavye abaserukira ibihugu byose bitandukanye baritavye turabasigurira neza duca tubabwire tufise ikibazo cyari cyo cyose kijanye n'agateka na muntu aze twarabishuye hanyuma benshi bavuga ati kumbe ntitwari tuzi ko ibikorwa muri ko murakora bimeze gutyo ivyo byose tumenye ko ari bica biza hanyuma ikindi cya kabiri twibuke ko Uburundi baherutse kubutora mu ndwi heze kugira ngo buserukire aka karere muri ku rwego rwa Afrika mu vy'agateka na muntu ubaza ko ico kidafise insigura burya bubona ko kandi aho haba harimo umwe yaje aserukira ivyo kwevariwa su comité d'accréditation aba yaserukiye yavuye Geneve niho yarari twari kumwe muri Ghana yitegereza ivyo amatora ingene biriko biraba bibaza ko atacigwa yagiye atwaye abonye ko Burundi basubiye kubushira imbere ukuvuga ko hageze rero dufate ko vyose banse kuraba ibikorwa kuko ibikorwa twebwe turiko turakora ubiravye uri umuntu ataho yegamiye muri Afrika turi mu bambere nakimenya yamenya nuko turi mu bambere twirirwa turigisha ayandi komisiyo ariko Jean yavuze impingira cyari ndeye mu gateka zina muntu l'idéal ndamushigikira ko l'idéal namusavye ntaranyishura ndarindiriye inyishu ampa igihugu c'akarorero agateka kazina muntu ninabo ico ndamubwira nca ndavyemera mugabo ndazi ko atagihugu na kimwe gifise 100% agateka kazina muntu nta kibaho reka araza kuronka yo kwishura mugabo kuvuga rero bishitse naho bikabaho tuvyakira uko babigize mugabo ntibihindura ico dusanzwe dukora mu gateka kazina muntu stati ni kimwe igiye twe gateka kazina muntu tukuma dukora kuko hari ikintu abantu burundi bateza kumenya ubu turi mu bintu vy'isamaza vyinshi abantu bazana kiriya abandi bakazana kiriya abandi bagashiramo ibihuha urabibona no ku marezo sosio kugira ngo Uburundi canke inzego z'igihugu zisamare zireke kubandanya zuzuiza bene gihugu ibintu bijanye no kurwanya ubukene ibintu bijanye no kuvuza abantu ku buntu ntibashaka ko bivugwa kwigisha abana ku buntu ntibisha ivyo nivyo vyagateka kazina muntu gikuru les droits sociopolitiques ziteza kuba cyo kimwe na les droits économiques mu vyagateka kazina muntu ibijanye na vya politique vyatezwa kungana n'ibijanye n'ubutunzi ngene abantu babayeho muga abantu kubera bashaka gufata bimwe bakabishira hirya bagaca berekana bimwe bagaca barakana kamwe ko bakatatungana neza bica bituma basamaza kugira ngo Burundi bwihebure bureke kubandanya kwa gusatira mu vyagateka kazina muntu je ico nokora ni guhanura inzego ariko imbere yuko tuja ku nzego zihanura kucokorwa Jean yavuze ati umugwi sende hasho nyine ni uhereza icicaro ca mbere canke ca kabiri twaracihaye turiko turaciha kandi tuzociha murakoze cyane tuve mu Burundi tuje mu karere tuje muri Afrika tuje kwisi nzima Senide hashe y'u Burundi amaraporo itanga muri mu kanama kagateka kazina muntu niyo ya mbere nibaza ko mama muvyumva ngo twagiye ku vyagateka kaba bigeme n'abakenyezi agateka kabana agateka kibiki twama turiko turatanga raporo sama komisiyo yose ayitanga ivyo nivyo vyerekana hama uravye muri raporo yiwacu ukaraba ko atakintu na kimwe dusimba ucuraba mu bundi burere none tuzinanye duga ngaho haruguru yiwacu urabe umuntu naho yufa komisiyo ntivuga mugabo twebwe umuntu gusa dusanze yafunze muga tukabona ntibigize twirirwa turavugiza ati naburanishwe n'ingoga tukaje kuraba n'abantu mu bice byose burya ivyo turi mu bambere ku yisi ni kuvuga ko agateka twamaze kukiha kandi ntabwo banabumwe dufise kuko turavugana n'izindi nzego z'amakomisiyo y'agateka zina muntu muri Afrika twebwe turabona aho tugeze by'ukuri turi imbere y'abandi ntabwo banabukeye ca kabiri ariko mukanya gaheze muravuze muti amatwitavye amanama akenewe mu manama mpuzamakungu mu by'agateka kazina muntu ejo bundi hari vyabaye hari muri mukakaro uno mwaka nyene mu nama leta abari bayiserukiye i Geneve mu nama ijanye n'agateka kazina muntu bita examen périodique muri mu Gifaransa hari mbere n'umushikiza manza kizigenza wa Republika aherutse gusubirizwa mu mabanga bugingo babonye ko bamwe mu batumiwe nako kanama kabonekaje agateka kazina muntu hariho ngo abakurikirana n'ubutungane bw'u Burundi abo basekeye leta baciye basokora mbega gusokora iyo nama mwebwe niho mwari muri mwabonye byari bikwiye
twebwe hariho ivyo tutinjiramo le principe de souveraineté d'un état ubwigenge bw'igihugu twebwe nk'abantu bari mu mugwi w'igihugu ugengo cyazina muntu ntaco tubivugako kuko igihugu nico kimenya raporo gitanga ntitumenya ni raporo bagiye gutanga nibo bamenya ico baza kuvuga n'ingene bavyifata mu ivyo ntitubiraba mugabo twebwe nk'umugwi w'igihugu ugengo cyazina muntu aho tubonye ko bikenewe ko tuguma turagumayo aho tubonye ko bikenewe ko tusohoka tugasohoka ico gihe twe niyo twari turi kandi twagumyeyo inama irahera niho n'abandi batuvuga ko twe tutigenga navyo bica bibananirira kuko ivyo nta nivyo bari bwigera bavuga none iyi komisiyo ko yagumye ngaha yo vyagenze gute ati none twebwe nitwe dufata ingingo iyo tuba twafatwa ingingo n'igihugu twari guca dusohoka mugabo twe twafashe ingingo ibereye tubona ko duteza kubandanya dukurikirana ivyo biganiro gushika bihera naho muvuye ati leta irafise ubwigenge bwayo souveraineté mubonye abasirukiye leta basokoye naco vyinshi vyaracishe kuko ega irota yamaze kuvamwa ingingo zose zifatwa burya ingufu zica zihera ingufu z'iyo ngingo ziza gusohoka burya ibintu bijanye n'ibihugu abantu bakwiye kubitahura igihugu kirafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe duhagaze uko naho wogira gute igihugu ntucimura ariko none leta nacu yahahombeye ivyo nanse kwinjiramo nivyo nanse kwinjira kuko ico leta ibizi ivyo iriko irarondera ibizi les enjeux géostratégiques ivyo sindavyinjiramo jigikuru ndaba yuko gusa tabumbwiye ngo sohoka canke injira ntamva ko ndavyumva mu mutima mugabo je abakomiseri bandungitse bati gende kurikirana inama utangira raporo ndagenda nkayitanga ndahije ngatanga raporo reka tumve muri ajina ico bayivuga ko kujya gusokora kwa leta muri rya nama mu bijanye n'agatekano ijene bijya vy'amasheze vide mu bisanzwe naha twama twabivuze daire no mu nabashinga mateka bama yabo muri opposition bivumuye hari abade critique muri ntuze muri opinion iyo ukoresha resheze vide nduga kusiga intebe zigaragara nta na kimwe zizana kuko d'abord ubuhaye inguvu urya muhungu batinye uriya muhungu urya yari usanzwe arongoye ishirahamwe bita akati Burundi n'ishirahamwe n'uyirongoye bavuze yuko ari mu bakurikiranwa no gutungana bw'u Burundi ku vyabaye mu 2015 n'akurikiranwa nukugira ico bita ntuze la présomption d'innocence arabizi venye ndabizi nukuvuga ko umuntu atarayizo n'icyaha Burundi ivyo kuba yari yicaye muri irya nama hanyuma bakavuga bati uyu dushaka kwaza ivyo normalement bari kubigira bien avant kuko wajya bahatakara n'amafaranga atari make iyo abantu bavuye ngaha bagafata indege bagafata les frais de mission mubona ngene mahera ngaha sito y'agaciro ngaha byifashe kumenya ntabe bamenye ko ujya ari mutumire mu bandi ugaca rero yose yasacrifice kubera antipe yitwa arumeri ugaca yasacrifice yose ukaca uvuga uti aya mahera twaje ko naya yose twaje turara ko muri hoteli kubera hariho antipe yitwa arumeri yicaye ku ntebe imwe mu ntebe zo muri isare muri make mugira muti muri ajinati harabaye agahaze kubaserukiye leta muri rya nama kuba baciye basokora bo ni uburenganzira bwabo gusokora nkuko Dr Vinya bivuze ni manje politique diplomatique canke ivyo bavuze za politique n'imigenderanire urumva ivyoye nibo mugabo twebwe kuri twebwe tuvuga tuti ko ntuze oye ataracirirwa igihano n'ubutungane bwigenga nkuko yaragirijwe abandi nkuko abizi nkuko bisanzwe bizwi muri rya tangazo mpuzamakungu ry'agateka kiremwa muntu nyene kumbura kuri ico nitwokibanyaho cyane iganiro dashingiye kuri reka tuvuge kuri kijanye nuko leta yasokoye rero oya nivyo niko ndavuga nyene mu bisanzwe ibintu bijaye n'agateka kiremwa muntu birimo amahanje menshi haraho ivyo nyene uri kuratinya ivyo nyene uri kuranga usanga wariho des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme uburi kurahonyanga ega niho amategeko bijanye n'ivy'agateka zina muntu mon frère yavuze ati ntibirinda kwigwa yavuze ati ivyo ntibirinda kwigwa mon frère dontabariza ego nawe n'uburenganzira bwiwe kubivuga ati bya droit de l'homme urinda kuvyiga kubera iki
yavuze ko ivyoye yavuze ko hari abantu babimenya batavyize batiriwe baraja no ku ntebe y'ishuri no muri ajinangira bariho twebwe ntabariho kuko ugiye kuvuga ivyo utazi utohava bigusigamo imvura oya ntavyo ushobora kumenya utavyize il faut qu'on se détrompe rero Vinyi yavuze ati kuva na kera narindi n'abarundi bamye ivy'agateka kazina muntu bamye bavyubahiriza avuga ati cyarazira kwica umuserebanyi kandi agateka kazina muntu gakora ntivyigwa mu ishuri ça c'est la culture ntuze ni conscience humaine ivyo biri mu ndemanwa y'umuntu kuta juste bariho ni naho bitangarije iyo umuntu ashobora kurengera ku kiremwa muntu agasinzi kaza ubuzima akanabutakaza ni naho mbere bitangarije mu bisanzwe nta muntu yategerezwa guhonyanga kiremwa mugenzi we mwene wabo kiva amaraso nk'ayiwe niho rero ibintu bitangarije navyo ngira yavuze ivy'agateka kazina muntu simpaka mubanze uvye kwishura hari ibintu usanga bikurimwo byabaye ndemanwa canke bya wabibayemo gutyo nyine ushoboye kuvyiga ukaronka aho vyiga wovyiga kuko reka tugaruke kibazo ntaco mukoshe reka tugaruke kuri kibazo nta kose mugize imane nk'abagizwe kijanye no gusokora ni vyiza kuja muravyiga ahubwo umuhanura mwebwe muraye vy'amaradiyo vy'imbonesha kure muza ahubwo muragira ibiganiro bituma abantu ahubwo bakwirikira ibindi ibi bintu bakabimenya kuko bajya tuvuga ko baturenganya muri kanama ka Nations Unies abo tuvuga ko batutangira amaraporo mabi nuko baba babizi twebwe natwe tutagomba kubimenya twebwe tutagomba kubirondera bica bitugora aho Dr. Vinyi avuga ati jewe nashoboye gutanga raporo Geneve abandi bari basokoye nuko azi l'enjeu nuko azi les droits de l'homme ngene zifasha yavuze ati ni ko umugwi wigenga nuko azi umugwi wigenga icarira ega ari n'abatamenya ko umugwi wigenga ega kuba mu mugwi wigenga hari n'abatamenya ko wigenga si bose bamenya ko wigenga kubu hariho ndaza bamutegeka yuko yovuga yuko vyose vyerade muri raporo none nk'ubu Dr. Vinyi atanze raporo avuga ati mu Burundi ivy'agateka ka kiremwa muntu vyose vyerade nta muntu numwe apfungirwa ubusa nta muntu numwe abura ubutungane nta muntu numwe arenganya kubera ibiturire ivyo akabivuga muri raporo wibaza ko boca bamufata gute iyo raporo boyifata gute abazi ivy'agateka ka kiremwa abazi Burundi bakamenya ivy'agateka ka kiremwa muntu kandi meme na chef de l'État yirirwa arasemera avuga ati nyabuna abacamanza nibureke guhohotera abantu nibureke kugira ibiturire uvuze umukuru w'igihugu mu gihe bako turavuga ivyo gusokora kwa leta kubari bagiye muri irya nama irya examen périodique muri mu gifaransa mbega hamwe babasokoye kubera ko bahawe amateko igitega kwisonga hejuru n'umukuru w'igihugu duhejeje kuvuga canke ivyaba bavyiwe aho umuntu yovuga yuko bihenze ko wamye ubivuga kandi kirazira si vyiza ko abantu basiga intebe zigaragara uko bigenda kose iyo uca hose ibyo baza byose umenye neza ko gusiga intebe igaragara witavye inama ukagenda ugasohoka igihugu cagutekereye uburyo bukwiye bwo kubaho bwo gukurikirana iyo nama baguhaye ayicumba baguhaye ayugenda ko novuga itike y'indege ugaca usohoka jewe n'ubu ndabivuze harabayemwo ukwihenda mugabo abo baba barabahanuye gusohoka bo bafise ico gituma kuko Dr. Vinyi yavuze ati hari amanje politique meshi ati harimwo mantuze ma geostrategique yanavuze ati gusokora kwabo ni umwanya kuvyare kuri ruhande rwa leta birashobora kuba byabagize akamaro kubera ko ingingo yasigaye afatwa kuri leta cyo ku Burundi nta gaciro byabaye bigifise ico ndico cyo nuko iyo ngingo idaheza ngo ice igenda kagirire iragaruka bipfuba bifato bihebwa ubwo nyene mugabo mu nyuma biragaruka nakaza kanama bitangazo basohoye nyuma y'inama bavuga ati turababaye cyane kubona baciye basokora byumvikane yuko yavuze Dr. Vinyi ko gusokora kwabo aho muri leta byaciye bibabaza abagize akanama kawo ni kajejwe agateka kazina muntu umwanya umwe
ubona umengo ko byari bikenewe ivyo bijanye n'ivyo gusokora ugasiga chef de vide birababaza bateguye inama birababaza bene bateguye ivyo bikorwa birababaza cyane kuko hariho nabo nyine ivyo batakaza mu vyerekeye nabo nyine vy'uburyo hari abandi baba batumiye bagomba kugenda bumvise ivyo bamenye ivyo bakabaha ubwo buryo ari cyo bakoze ni byinshi iyo bateguye inama twe duhora duteguriza amateriye iyo uteguye ateriye hanyuma abantu ntibaze bagasiba canke iyo ateriye ugasanga iragize ingorane kubera ibindi keshi nuga nagahombo urakoze cyane Jean de Wimana reka tuje kwa Jean Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza gitaho agateka k'abanyororo hamwe n'imiryango yabo numwe mu bari batumiwe muri ijya nama janye n'ijyagateka kazina muntu hari i Geneve examen périodique Jean Marie Ntabariza wari wagiye muri ijya nama mbega wewe warasokoye bwa mbere nagira mbwira abantu yuko Geneve muri kijya gihe nagira mbanze nkeze Venyi twari kumwe president wa CNDH kuvyukuri ukuntu ya defense igihugu kandi yakoze akajejwe ariko kandi twongere tubabwire ko hari no mubabaro ko ico gihe aheje kuvuga neza ivyo Burundi nagatanga raporo haci haba abavuga abashaka kubeshuza ivyo Vinyi yavuze kandi vy'ukuri yabivuze nk'ubijejwe igihugu camushinze aho rero twovugamwo babandi twovuga ko ari zanderetse zamye zivugwa hano numwe yatuma basokora abasokereta hanyuma twebwe icatubabaje kurusha nuko ahejeje gushikiriza ivy'igihugu bace basa nk'umubwira ngo akinjure urongoye CNDH turi muri iyo sale hanyuma hagasigara haravuga twebwe amashira hamwe yigenga twari kumuvuga yumva n'ivyo tumunegura tukabimunegura yumva Jean Marie Nshimirimana murongoye ntabariza CNDH yavuze ati twe twakurikiye leta kubera ko turi umugwi wigenga mwe namwe mwaraho mashira hamwe adahandi ivyicaro vya politike yitaho ivy'agateka kazina muntu ntimwasokoye kubera kimwe mutasokoye twariko turasigura imvo kugira tubwira abarundi n'amakungu ariko baratwumviriza ivyabereye Geneve kuko je no nari nibereye kuko abariko barabivuga uko bavyumva siho bari rero icatubabaje kirusha ibindi nuko kajya kanama kaciye twebwe amashira hamwe hanyuma bagaha ijambo waje atava no mu Burundi tutazi iyo yajava akavuga agapondo Burundi akavuga nawo Burundi akagera nahavuga ivyimbonera kure akagera nahavuga ivy'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ngo ni watwara ngo ni wagirante none bya binyoma ivyo tukanduka tukabibeshuza twagira rero tuvuge tuti ivyo Burundi biraryoshe ko hari benshi bapfa kubivuga batanabizi twebwe ingwano tugwana abakizwe no bakunda kuvuga ngo tugwana saba inyama n'amaraso nukuri i Burundi nabonye ko hari ababuhagurukiye kugira babutyoze kubona ivyo ubuserukira CNDH bitakigwa kandi yabivuze neza ariko gasanga ivyo Arumena ariko aravuga besha atanabibona kugeza aho jewe nasabye aho nasabye jambo mwiyumvire namwe gukiriza muri sare rimwe abazungu gusa ukavuga ati je ndabwiye wari ariko aransigura twari twajanye muri ntabarizani nsigurira neze unyumviririze ivyo ariko aravuga Arumena ubimbarire hama nanje ndagira ico ndavyishiyeko narakirije namubwira nti nsabira ijambo nsigure kuko uriko aratuka Burundi araza kumva ico Kirundi ndavuga nti ubwa mbere nagire mbwire Arumeni ivyo ariko arabesha yuko imbonera kure mu Burundi arizo zitwara arizo zica abantu zikagirane imbonera kure mu Burundi izikoze icaha zirahanwa ntari kambaze ndahansigura muribuka neza kugwaruka gose umugambi wose uri ku butegetsi ubufise izina ryita ugwaruka gwazo rero nti ivyo byose ntimufate ivyo Arumeni ariko aravuga hari ivyo abesha jewe ndababwira intara mvukamwo ndababwira nimbonera kure nkazingahe nziko zipfunzwe kandi byo kwinagira ndababwire ko bahejeje kumva ivyo mvuze aho hari tarike zitatu yari inama ya saa 5 gushika midi hategekanijwe yindi ya saa 8
icishika saa 9 kugira leta ice yinjira. Ariko tukiri ngaho uvuze uti mu byo yatumye abo muri abaserukiye leta basohoka yashikirije uvuze uti byari binyoma nta na kintu kimwe yashikirije kwarokuri. Munyamakuru je nagira ndababwiza kuri ugutuka nta gutorera. Yo rero umuntu agira gutuka atagutorera arabanza navuze mu mvugo mbabarira amatwi hari ivyo yavuga nawe wumva ko biteye isoni. None aha mu Burundi wonyereka gasozi abagabo birirwa baravyora abagore. Aha mu Burundi ukanyereka ako gasozi ko yatanze uburorera akavuga ngo zahe ariyo twatevye tukababara tukavuga tuti kameme ni habari mbonera kuri mwicumuye nimuce muvuga yuko gwaruka gose ego ubuvuze gwaruka go Burundi. Ariko no kudusozi rimwe birashika no dusozi tumwe ugasanga umwe canke babiri kutari kuramuvugira nashaka mvuge rero nti kubona leta wari uri kurambaza yuko igituma twe tutakinjuye twebwe nituri mu kwa leta leta ni leta nyene kandi twe mu gutumirwa ntitwatumiye ku gatwe ka leta twatumiye nkishira hamwe riravye agateka k'abanyororo n'imiryango yabo kandi bari bakeneye kumenya uko kuri kukuntu abanyororo babayeho n'amapirizo ukuntu ameze. Inyifato ya leta mwebwe amashira hamwe mwari mwagiye hariya mwayakiye gute jewe yabaserukiye leta ico nagire mvuge abandi bagenzanje bari bakivuze leta nivyo irafise ukuntu yafashe bijya bintu kugira uwo yagirizwa afise ivyo yagira yari muri iyo sale kugira bakinjure mugabo kubwanje mwishamwe ntabariza ndavuga nti umuntu umwe ntiyari gutuma leta ikinjura ico ni kintu na jewe ubwanje bari gupfuma bavuga ati tubandanye ibiganiro mugabo tuze tuve aha Geneve dufise icyo rushira y'abarundi kuko amahera nkuko yabivuze ijya tike bagiye ko ni y'abarundi harimo ikori ryanje harimo ikori ryanaka aho murahahurizana Jean Nduma ego aho ndahavuga kuko ukinjuye ubuhaye impigi kuko narabibonye yasigaye arigamba ngo mwabonye ngo abantu batinya jewe ngo jewe urumva rero nukuri aho kuko leta ntituyitegeka mugabo nkavuga nti byukuri ahubwo hari habonetse akaryo ko kumusagiriza ahubwo bakanavuga nibyo no guhangana nibo hangana nta nijambo muri uyo mwanya twebwe twari dufise kuko twebwe twaza twahejeje abo muri societe civile aho yari yicaye nk'ikibugu yaho ntiyari afise umwanya wo kuvuga rero aho tuvuga tuti byukuri mu yindi nama zizokurikira je mwishirame ntabariza nsaba yuko ntibaze bakinjure ahubwo ukuri ku Burundi ndazi ko kubuhari n'abaserukiye leta babara faso n'ibijunja n'ijambo n'aba ko bofata umwanya kugira babeshuze ivyo byose batubesha. Ariko none hamwe giho abo basokoye i Geneve baba bakoreye ku itegeko bahawe rivuye igitega aho muco gihe nyimba byo bavyarashitse bari kubireka mu gihe bahawe itegeko rivuye igitega. Mbo jewe navuze nk'umunyamwene gihugu yari muri iyo sale y'i Geneve yuko leta by'ukuri twe ntituyinjirira mugabo rimwe na rimwe na twebwe amashira hamwe yigenga turajeje gukebura je mvuze nk'ukebura simvuze nk'utegeka nyimba aho byavuye kugira basohoke naho nzi barashobora kuba ari nabari yanyene ko twarabonye ko bace basohora nitangazo kuko bari abantu bikwije wabivuze harimo umushikiriza manza gizigenza haramo n'abana bashikiranganje bashika bangahe abo bantu tuvuze ko byarinze kuva Bujumbura twoba tugire turenga karimbi reka tuvuge ibitwe ko ari ingingo yabo bafatiye ibyo twabonye jewe sinoza gutambuka ngo ndenga imbibe kandi narindi hari hakurya y'amazi ngo nce ninjira mu byo intumwa za leta zari zatumwe noba ndenza karimbi mugabo ico twavuze nico ngaho hejuru kwico cyo ca Geneve twagira dusabe leta vy'ukuri igihe yarungitse intumwa z'igihugu zigiye guserukira igihugu mu biganiro bicangwe biriye nuko ubwa mbere bobanza bakiyumvira ku neza y'igihugu. Urakoze cyane. Burya ingene ibikorwa vyarangutse hajya bari ko bagira evaluation périodique universelle burya vyatanga kugenda nabi mu ntango burya abarundi barakwiye kumenya yuko twebwe nk'umugwi
twari dufise ikiganiro imbere yuko societe civile igira itangura ariko ingene uwo mugwi wagenze ingene ibikorwa vyagenze twarabonye vy'ukuri ko ijya komite itari yigenga ati kubera iki yahengamye uravye twebwe ikiganiro twateza gutanga turi twenyene mugabo abo muri societe civile nabo muri ntabariza niho bari nabajya abandi leta ya batunye leta isohoka niho bari twereko tuvuga tuti ivyo tuvuze bahari n'ivyo tuvuze batahari vyose ni bimwe kuko ningene dusoma dutahura vyateka zina muntu twe turakora raporo turaheza ariko twe tumaze guheza twe bashi batubwira tuti mwebwe rero kinjura hasigare abo muri societe civile bobo baca babumviriza bonyene no kuvuga ko séance yari privé kuri twebwe kuri ZNDH bo barabahaye uruhusha ati baze bose bayumvirize kandi ivyo rero ama procedure yingene bakora oya bararenza amategeko niko vyateza kugenda hanyuma nabo batanguye baca kuvuga bonye ndongo babahaye umwanya kuza kugira bumvirize hakuza gutanga ama presentation yabo bazi kuba bavuga gusa kuvyo twebwe mu CNH twari twavuze ikindi ca kabiri cyo ni ca mbere abari muri iyo komite baba baronse ibintu byose bijanye n'igihugu bakaciga ivyagiye birarangurwa ariko twaratangaye tubonye umwe muri abo bari muri komite ahagurutsa agafata ijambo ngo CNH sigura igituma ngo gushika kuri no munsi ngo uri kuri statube ni kuvuga ko wewe ntiyanatahura igihugu cy'u Burundi aho kiri aho kigeze ni kuvuga ko urinze ubona umuntu aza ari wajijwe kukwevariwa atazi igihugu aho kigeze atazi na statut twategerezwa kumusigurira tuti twebwe burya rero nti kuri statube turi kuri statut ngo vyabaye ryari tuti ni vyakera ivyo bintu bibiri bishize hamwe ucubona ko ako kagwi kari gafise ibindi bintu bagamije je rero mbonye mu nyuma bishise leta igasohoka navuze nti kumbe rero bya bintu byatanguye kare nagiye kubona mu nyuma mbwa ko je atakama ko gusohoka nari mfise nigumirayo murakoze cyane Foricone F mwumvise kuri ico kibazo Foricone F kumbure aho rironka amahirwe yo gutumirwa mu manama nkayo ajanye na ibyo bita examen périodique ku mwaka ariko uwo mwaka muri mukakaronti yari yaronse ayo mahigwe yo gutumirwa mu gihe yoba yahora itumirwa ariko murumvise ivyo Jean yavuze avyumva kumwe na ntabariza yuko ugusokora kwa leta bitari bikwiye kugumizaho intebe zigaragara bagasigara bariga ibijanye byatekaze na muntu atariho bari yumvise wo muri sende avuga ati ivyo ni uburenganzira bwa leta ndavyinjiramwe mugabane babiragira bati ntibari kuvyifata mu kujya bari kugumaho muri Foricone F mwaho muyibona gute murakoze cyane bwambere nagema ndakumenyeshe ko uvuze ati Foricone bari yararose ubutumire kiya gihe twe twatumiwe ntabaserukira amashiramo yose mu Burundi niwe utumije nari mfise muri Foricone mugabo ubutumire narikiwe na kiya kigo bari mwatumiye muri mukakaro kuja muri njyana gusigurira ndakwereka inyene bijya bihugu bikora ariko ntimwagiye twatumiwe nk'abaserukira amashiramo yose mu Burundi jewe invitation na irose turasaba uburyo muri PNID uburyo barabwemera bw'amatike turaronka visa bamaze kumva ko maze kuronka visa icyaciye cihuta kuri bo kwabe gutunganya amanama hagati yabo na jewe biciye kuri bwabanga twita Zoom amanama twarayakoze ikintu basabye cyambere ati mbega kwibi uzovuga gute uzodushikiriza ibi amanama twakoze amanama menshi ndabwiye nti ishira hamwe rafise n'igi itunganya n'ibyo bishikiriza ku bibazo by'agatekazi na muntu mu gihugu kubijanye n'agatekazi na muntu ku bakenyezi kubijanye n'agatekazi na muntu ku bana twebwe twarateguwe neza ibyo tuzobashikiriza kandi azorwandiko rutomoye tuzobashikiriza mu nama ibintu bitomoye basubira dusaba ati dukeneye ko muduha ibyo muzoshikiriza muga ico cyose cyo bashaka bagira barabe aho duhagarara mu by'agatekazi na muntu kugira bikunde bari yazibamba ko ataviza tuzakuronka mugabira abana basanga twari rose hano cyo ko tubategere mu buryo reka tubazubaze mu amanama twarayakoze atari make bari baje position yacu mwishame turongoye nibyo tuzoshikiriza bari baza aho muhagaze nibyo tuzoshikiriza rero kubona ko kwari gushigikira leta ko tarose uburyo twari guhabwa na PNID ku munota wa nyuma hasigaye umunsi umwe PNID yatubwiye ko iyo operation ko mwanya bisa amasaha 72 ni ibintu bitashoboka ko dushobora kuronka ku buryo kiboneka mu gihe bavuga ko bisaba amasaha 72 kandi uburyo twabusabye imbere
ibyo rero biraboneka ko hari ukuboko kwarimo kugira ntibishoboke ko turonka uburyo maze nk'ugiye aseruka amashami yose mu gihugu ntihagire ijambo dushikiriza cyangwa kumbe tubeshuze ibyo kwashirizwa nabo bonye batumye igihugu gisohoka. None hatabonetse uburyo ibyo bica bija ku bari babatumiye cyangwa bija hagati mu gihugu ngaha nyene. Uburyo bw'amashami yigenga hari uko buronkwa twe turashobora kubusaba par sponsor tukandika tugasaba igihugu ntigifasha amashami yigenga. Mwebwe hagati yanyu abari ngorane yanyu nta bari ngorane y'abatumi oya kuko twe twadwemerewe bijya n'ibikorwa bisaba uburyo bwishi ariko tugaruka ku kibazo nyezina uretse ko bitakunze ko mugenda muri yo nama tugarutse ku kibazo neza na neza kuba leta yarasokoye mwebwe muri Falcon F mwavyakiye gute leta kubera sokoye si bibi leta z'ibihugu zirigenga byo twari tubimenye Uburundi buri mu bihugu vyigenga Uburundi bafise ubutungane mu gihe hari umuntu ahigwa cyangwa ubutungane buhiga iyo leta nishobora gucegena gushikana no kugira baharire ari igihugu cigenga nabo batumye uwo yinjira twe twarandika irwandiko turika amakosa bakoze nabo batumye yinjira ku by'ukuri baciye amakosa abashira hamwe yavuze ntabariza ekabena na Jean ni none umuntu umwe yari gutuma abantu baserukiye leta baca bagenda gutyo niho cumengo baramuti leta nitinya ariko muga leta n'ikintu cubakiye ku mategeko kandi gifite amategeko n'inzego bikorana kugira byose bigende neza mugere yari kwemera kwicarana nawe yari bwambere kuba imuhaye imigi ivyo imwagiriza kuvyimwagiriza hamigira kabiri yari kuba yemeje ko bijya bavuga kuko bivuga atana amatoza bakoze ari byo rero twaza ko leta ko yarasohotse twebwe ntitubigaya nibaza kandi ko ari kigwa kuri bajya batumira bajya abantu hari amashami ari mu gihugu ariko rakora uruhombo nago bavuze gwabaye kuri leta nago mubona muri Falcon F je naza ko uruhombo atego tugarukako nikora bwamere inyungu z'igihugu uruhombo rw'amatike n'ibindi birumvikana mbega inyungu z'igihugu nazo zisigura iki ku gihugu mbega yari miliyoni 12 basigura iki sinzi ko turi kumwe hari wavuga ati yasigaye ari aravuga ya muhemu kwera ko atabamuhinyuza bari bahari je nibaza ko nk'ibyo sinkeneye kusimba ko bigaruka ko byavuze byashikirije abifite uburenganzira mugabo abivuga yakoze amatohoza yayo rero cyo nakubwira nti abenshi baravuga mugenzanye je yavuze ati turafise ibiharuro mugiye kumwaza aho maze ati mbega ibiharuro wabikoreye hehe wabize desante ryari waciye hehe mu ntari yihe umunsi wagenda datekezinga navyaza kukwereka turumva muri Falcon F mugira muti leta ivyo yakoze gusokora muri nama byari bikwiye kandi murayikeza ko yaragize iyo nyifa byari byiza bwo dusaba ko nibindi bihugu byomenya amareta kwangana amareta kwisi yose aranga Amerika niyo ifise umuntu yahaye mutahe ngo yinjire binjirane aba banegura iyo nyifato birashoka ka mutamenya ingene amareta atunganijwe amareta ni ikintu gitunganijwe kumwe bifise amategeko n'amastati abigenga wishambuza bakongone niba ko no muri kajya kanama amareta agenda ngana imaze kwitwa leta ifise indongozi igihugu ifise imbibe izo leta zazingana zose nagwe nti hari ibihugu bijya bitokunda hari n'ibihugu ujya mu muntu bavaramutanze burya nyene rero kubera tukiri muri bya bihugu bibaza ko bagomba gufatwa bashaka naza ko kugira nagwe nti iby'agatakazi na muntu dukwiye kubigira kubibona kumwe ntitubibone nk'inyungu ahubwo tubibone nk'ikintu cyoteza imbere abene igihugu muguravye bijya bindi bihugu ko bikora byo byipfuza gusamba biciye muco kwita agatekazi na muntu ariko uravye bamutumiye niwe bari kwisonga kwisi kubijanye n'ivy'agateka kazi na muntu bagaca bamutumira mu Burundi bagira bati urya twebwe turafite tumwagiriza nukuvuga ko abo bajeje ivy'agateka kazi na muntu kwisonga kwisi aribo kaciyemo karabacimo cyane ubwameneza ko kumutumira ariko bari badutumiye ngo amashami mu Burundi bakavuga ateka tuze kuzana nawo bashobora kuganira mugabo baciye makosa ko ntiyateza gutumira muri nama oya gushika haje ari ushobora kwashika mwana ateza kwinjira muri nama kuko naco ari kuza gutanga atari mu gihugu none ko inama yabandanije naho byari byagenze uko ari ngabo bakamuha n'ijambo byumvikana yuko yari afise ijambo muri ako kanama nta jyo yari afise nagwe ni kwa kurengana amategeko kw'ibihugu ivyo rero bigaca bishira ku bihugu bito kugira bibikandamize bibigendere ko muganeza ko aho turi igihugu cy'Urundi kiyo kirekana by'ukuri ko cikukiye kandi iteza kugira ijambo makungu nk'ibindi bihugu kuba rero bovuga ati afise ijyo n'ijambo ntaza ko atari byo dufatiye ko inama yabana inje bagasohora n'icegera cy'inama banegura bati turaneguye ko leta yacisohoka ariko kandi twari gusohora
umuntu bifuza ko dusohora mu gihe twamutumiye iryo ni bijya kose ndakwereka rikorwa na bijya bigo bijejwe byatakaza na muntu ujya centre de droit civil et politique n'amakosa bakora muri rwarukurikirana kuko bahabwa uburyo ububaha babwira ati muzokora gutya muzotumira banaka niyo babwira batumira nakubwiye ko twagize amanama na jewe mwanya munini bamaze kumva ko nzogenda twaravuganye turagira amanama ndanababwira nti twebwe aho duhagaze ku byatakaza na muntu tubaragura kandi tuzobashikiriza by'ukuri ingene turiko turakora ku byatakaza na muntu gatsimbatare kaduzwe umwe n'igihugu yumve ko yisanzura mutwiwe no mubiyiwe aho kandi kuba mutagiye ntivyavuye kuri bo byavuye kuri mwebwe nyene ngaha byabagoye hano mu byavuye kuri bo kuko twakubwiye ko hari uburyo bwari bwemewe n'abandi bose barafashwa kuko muri ntabariza byarakunze ko bagenda niko nakubwiye n'abandi bose barafashwa biva naho yari yasabye ubisha naho babukuye urabyumva nakubwiye ko twebwe kugira tugere ntivyavuye kuri twebwe byavuye ko twe twasabye uburyo kumure niyaza ko n'inzego zashobora gufasha muri twari twazibwiye kugira bikunde bahimirize y'amashami azafasha amashami mu gihugu ariko hano usaba ko leta yozira hakanurira utiriwe ntibari bakanuye ico gihe oya sinavuze ko batari bakana nakubwiye ko bikenewe ko leta ishiramo koko kugira amashami yigenga ari mu gihugu ariko arakora ateze imbere agatakaza na muntu ega ntituriwe ko tutariho tuhari kuko leta yatwemereye ko leta ishobora guhimiriza amashami mpuzamakungu ati gutanga amahera zamura kubikora ku mugaragaro muhe nandi mashirahamwe bashi bahereza muri forukoni mbwa muri ntabariza batabahaye ntabyuzi nta nivyo namuvugiye nta nivyo namuvugiye nico bituma ndakubwiye nti cyo twifuza nuko agatakaza na muntu tukumva kumwe ntitukagira inyungu nko ibihugu biriko bikagira inyungu imwe. Urakoze cyane turiya dusozera ikiganiro akajambo kanyuma rero mufatiye kuvya agatakaza na muntu mu gihugu mugafatira kuvyo twayaze kuvuga ikiganiro gitangura twavuze ibijanye na n'itorwa ry'u Burundi turavugwa bijanye n'kongereza ikiringo ku muntu umwe idasanzwe yawe mu by'agatakaza na muntu ku Burundi turavuga n'ingene agatakaza na muntu kameze uno munsi mu gihugu dufate kuri ibyo by'amabohero n'igiki muterera n'igiki mu bona cokogwa kugira ngo iby'agatakaza na muntu mu Burundi bitsimbatare bitera imbere kurusha ibitari bikiranaze gukogwa igikomeye nuko inzego z'igihugu inzego zitorewe na cyane n'icyubahiro mukuru w'igihugu abandanya ingendo arimo akabijya mwoterera kagihaze ibyo kuvuga ngo akabijya nuko narundi bwa mbere borema bakamenya ko agatakaza na muntu karaba bwabo nyene amashami yigenga tuko turakora leta nayo iriko irakora icyo dutera kama bene gihugu nuko batosamazwa n'ibi bivugwa ahantu hariya nuko boja ku kivi bagakora bakamenya ko igihugu ni cyabo tuvuga agatakaza na muntu nk'ubu twovuga duti mbega ku mutumba kanaka ninde yarakubiswe nta n'umutora mugo utakoze amatohoza arakubwira ko mu rutegama hari umuntu yakubiswe kuko navyo yakoze rero niyaza ko abene gihugu bo kwirinda abantu bababeshi babwira ko ibintu bicika babanze baraye mu kibana aho baati mbe tuhabaye gute ibi bavuga byugizwe nabi n'ibindi ku mutumba byabaye bitabaye iwabo bamenye ko no kundi bishoboka ko batabaye rero tumenye ko agatakaza na muntu bitwebwe nyine abandi teza kukaraba sizongo kese gusamaza gusa bisende ndaje teza gufasha kugira yigishe itwigishe natwe twigisha abantu kugira by'ukuri dukorere hamwe kandi dutsimbataze agatakaza na muntu twubake igihugu kizira intambara kizira umutekano muke igihugu c'abantu bari ku kivi kandi babanye mu mahoro igihugu c'abantu bahuza bayaga baganira igihugu cubakiye ku mategeko dusaba ko leta nayo yobandanya iziraraba ko ajya amashirahamwe mpuzamakungu by'ukuri akora mu muco haba mu gutanga amafinansema haba mu bayiha haba n'ibi by'abafasha baje hanze n'ibindi leta ikurikirane mu ico gisata kuko mu gitazokurikirana bazoguma baca kwa mashirahamwe abandanya binderetsi maze amaraporo mabi yama ariko atangwa atariyo kugira bikunde uburyo baburonke. Jean Nduwimana waserukiye Ajina muri kino kiganiro mbega mu gusozera ikiganiro niye ntererano mutanga kugira ngo ivy'agatakaza na muntu mu gihugu bibane biterana biba vyiza kurusha. Murakoze intererano twe twotanga ngaha ko ariko baradukurikirana eka nabo bose barajwe ishinga n'iby'agateka ka muntu mu Burundi nuko ubwa mbere hoho kugira ngo twime amatwi abo bashaka gusubiza inyuma igihugu nuko
twokora twebwe ivy'agateka ka muntu bigatera imbere koko izi mekanisme ni kuvuga izi instruments nationaux de ma initiative leta iba yaragize kugira ngo agateka ka muntu babikoreshe bikore mbere aho oye ndosha nsaba yuko leta mu maguru masha yuca ishiraho imigwi mu ma ministeri yose ijejwe guhanura abatware mu gufata ingingo kugira ngo barabe ko atagateka ka kiremwa muntu gahonyanzwa atagateka k'abakozi gahonyanzwa hageze guhemba abakozi barabe ko atamukozi yakoze adahembwa aha mbere noca ntuma mbere nyakubahwa Dr Vinyi atwara CNDH guca genda mu bushikiranganje barabe hariho abantu benshi barenganijwe abakozi baratsinda imanza mugabo abo bantu nta numwe yarenganwe nta numwe yasubijwe mu kazi ivyo bintu ni nakamaramaza tusavye ko ndazi ko ivyo bintu atavyaraza kuraha ndazi ko atavyo baraja kuraha ivyo bintu rero biriyo kandi ni vyinshi ni beshi ikindi musaba cokogwa dusavye yuko rero aho hose abakozi barenganijwe urumva aba babaye victimize abahaye ico bita la victimisation nukuvuga iki iyo badashoboye gusubizwa mu kazi ibisunzi ibindi twagumye turayaga mu vy'agateka kazi na muntu cane cane ibyo twagiye turayaga ikintu akamo mutera ivyo mukebura ivyo musaba ivyo muhimiriza nini murabona neza yuko ujya mu rapporteur spécial wa Nations Unies ajejwe kuzararereka atanga raporo arereka atanga raporo ndabasabye shimbitse umuntu wese ajejwe mu Burundi ivyo guharanira agateka ka kiremwa muntu akore hasi hejuru kugira ngo ujya mu rapporteur ahubwo abure ivyo ashira muri raporo kuko niyabironka ishusho y'igihugu rizoguma risubira inyuma mugabo niyabibura ishusho y'igihugu rizosayangana mu makungu ivyo bikozwe neza jovrodi aho kuvuga menshi tuvuga urudaca tuvuga bidia 14 umugari wa wundi tuvuga ngo ujya ayo ntiyarakwiye kongerwe kiringo canke ngo ujya mu reporter yarakwiye kuvaho canke ngo ivyo nibi byo gushira Burundi gutora Burundi muri kaya kanama karase naho nyene tudakoze ngo duteze imbere y'agateka ka kiremwa muntu ngo twubahirize ajya zijya instruments nationaux twateye kw'igikumu zijya zabaye ratifié zijya ziri mu ibwirwa shingiro uvuga zijya déclaration universelle des droits de l'homme na bijya bindi bi textes internationaux bijaye n'iby'agateka ka kiremwa muntu zijya traité zijya résolution bijya vyose bijya bijaye n'ibyo kugwanya biturire n'ibindi bijya tutabishize tutabifashe nka nkama bijya tuvuga tureka twankaba twiyamiriza aba tutabiyamiriza bijya tutabishize mu ngiro bijya tutabyubashe bijya tutatinya ibyo by'ikujya biturire ngo tube twubahirije ajya amasezerano ya Afrika cyangwa amasezerano ya ntuze ya Nations Unies ajejwe kugwanya ibiturire ivyo tutabifashe nka nkama ndakurahiye ivyo tuvuga byose bizuguma atashingiro atafatiro bifise murakoze cyane ntabariza mbega nibiki mutabariza abarundi nakaye kamo ku barundi kugira ngo agateka kazi na muntu muri rusangi kaboneka bakeza kurusha twebwe tubanza gusaba nyene icubahiro se barundi umushikanganje w'ubutungane mushikiriza amanza kizigenza wa Republika ko bo kwifata ingingo zose zishoboka ibitigiri byinshi biri mu mabohero bigabanuke by'ukuri igihe tuzoba twarekuye abanyororo mu gihugu tukagumana ibitigiri ibihumbi 4 byagenewe kuba mu mabohero tukava ku bihumbi 12 muri aya mabohero by'ukuri iby'agateka kazi na muntu tuzoba turiko turagatsimbataza ntibazoronka ico badufatirako mbere na wamugwe ya stati A tuzoyigumako ubugira kabiri nashaka ntera kamo by'ukuri se barundi ko avuga ko ubutungane hari hawo bujegajega we nka kizigenza ubutungane akaba nakizigenza muntu haramiheto
yofata amaparike amwe akayaha abasirikare bize iby'amategeko ego bize iby'amategeko kandi bariho turabazi by'ukuri twaragiranye amaseminari nabo kandi tukabona yuko ibyo turiko turiga turi hamwe ko babifata nk'ankama mu ntumbero iyi kugira mu mabohero tuguma tuboroga nta gipolisi nibibonye inyana ngo ndi procureur narijya bari n'ingabo ashobora kuba ari colonel cyangwa umukapitene ico gihe hacaba kuvugana kwabo muri kwa kubahana kwabo ico gihe abene gihugu bo hatorera koyoko kuko vy'ukuri tubiravye umenga umuntu w'umujiriste au umusivile da umuntu yize bindi avuze imbere yiwe umenga we wararenze naho abari docteur namubona ko ari umuntu abasirikare ko dusanzwe tubona ko ari abantu bubaha kuko nta kundi vyogenda aho yakavugiye abantu ntibasonera ivyo avuga kuko by'ukuri abo bantu bariko barasubiza ivy'agateka kazi na muntu nyuma ntibariko barakorera neza abarundi bariko baradusubiza mu ihumbi kandi tubona yuko inzego zose z'igihugu zipfuza ko ubutungane buva ku muntu muto bugashika hejuru aho rero tukaba tuvuga rero twebwe nk'abajejwe agateka k'abanyoro n'imiryango yabo duteye akama abantu bibuka umuntu umwe yapfunzwe haba hapfunzwe abantu barenga 100 durabaha akarorero umupapa apfunzwe yari afise abana 10 yasumira yagirane baba yishwa tunze n'abandi bamukomokako abo bantu uwo muryango bufuditse kandi n'igihugu kikaba kihahombeye uwo muntu apfunzwe aja kurya amahera atari ko arakorera no bahakarorero uyu mwaka leta y'u Burundi izokoresha amahera ashika miliyaridi 14 n'imiliyoni 800 zirenga kuri abo banyororo kandi batariko barinjiriza leta tukavuga rero dukebura tuti ariko none ukoze ikosha ukoze urenze amategeko yoca gufungwa nuko ababaye benshi mu busho ivyo twubuye insiguro zibiri hariho ibyaha byo kuri bitorinda gushikana umuntu hari ya mwibohero umuntu bokumvikana no yivye igitoke akamuca abakozi umuntu yivye pasi by'ukuri ntiyarakwiye kurinda kugera ku musaga cyangwa ku murembwe rero tukakibura n'abarundi ubwesikoro n'ubusuma abarundi tubigabanye twime ico ba opeje badukurako cyangwa aho bodufatira baba procureur aho niho tuzoba tubaye abarundi se barundi yifuza ko twoba tufise tugeze muri wa mwaka w'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 dufise ivyo ariko aradusaba aho rero tukavuga tuti ikindi twosozererako muri kino kiganiro dutera kamo abarundi n'abarundi kazi imanza ntizebe arizo twihutira ahubwo twihutire imanza ndiko ndavuga izo zo gushengezanya abantu simvuga ziya manza zo kubaka nizo kugandu na cyane ushimira kuvy'agateka kazi na muntu ishimira kira kuvy'agateka kazi na muntu ariko kandi ntera kamo abantu bajejwe ivy'agateka kazi na muntu bavuze ko hari gikorwa kiriko kirabera i Geneve ntimusigare kuko ikiganiro umuserukira CNDH yagize cyari kiryoshe iyo abo ashigikiwe n'abaserukira amashira hamwe yabo hano mu gihugu kurusha aho hari kuseseka muri irya sare abantu ariko aravuga atamba yirorera ivyo nukuri turabivuze dushimitse kandi tukaba dukewe na leta yuko ico kintu yo gifata nkama tudashigikiye CNDH yacu ya stati A tuzohava tuyivako mubone twayishigikiza ibikorwa tukayishigiza no kutahura akazi iri kirakora iyo stati tuzoyigumako nkaba mvuze nti ndipfurije leta y'u Burundi kwigwa vyiza iri kirakora ko nibi twavuze vyiza yo bifata nkama kugira tuze tugere mu mwaka wa 2024 dufise abanyororo benshi batashe bariko barakorera igihugu dufise imiryango myinshi ifise intekera ku mutwe zo kuja kuraba babo bari mu mahohero abo ibikorwa batariko baraja kuraba babo mu mabohero ariko bariko barigiganana muri uyu mwaka wa 2024 twemirije murakoze cyane 6 ni muraba tuba twasozera ikiganiro kibazo nikijyanye mwumvise akamo katewe n'abatumire batandukanye mwebwe namwe mubona ari ikihe cokogwa ni kihe kigihaze ni kihe muhanura mugira muti aha byo genda gutya kugira ngo ibijanye n'agateka kazi na muntu bitera imbere kurusha na cyane cyane umugwi CNDH ubandanye
ukora ikorwa cayo neza kurusha nkuko vyahora. Icambere nohera ko nukuvugana kuza turahana inkuru tukaganira tugahanurana. Burya nkuko bose bagiye barabivuga igikorwa c'agateka zina muntu n'igikorwa kigoye cyane. Ntushobora kuvuga ngo CNDH irabishoboye yonyene, ushobora kuvuga ngo ntabareza ngo irashoboye vyo yonyene, ahubwo twese twoja hamwe n'inzego zitandukanye z'igihugu kuko murazi ko igihugu ari cyo cambere kije watazina muntu twetuza kugira dusasire. Dukorane n'aya masosiyete civile, dukorane n'abandi bantu bose kugira ngo igikorwa c'agateka zina muntu vy'ukuri kibandanye gitera imbere. Turi mu nzira nziza. Igikenewe gusa nuko tudasanga twasamajwe n'abantu batuma duta intumbere twari dufise. Niko nditegereza nsanga vy'ukuri ibiba hirya no hino ari kugira ngo bace intege abariko barakora. Baca intege umukuru w'igihugu, baca intege abantu batandukanye mu mashirahamwe atandukanye mu nzego z'igihugu. Ariko ndabasaba ko tutosamara, tubandanye dushira imbere ibintu bijanye n'agateka kazina muntu, tubandanye dukora kuko ntitwiko dukorera ama statut, ntitwiko turakorera ayo mashira hamwe, twiko dukorera abene igihugu. Abene igihugu rero tugetse kubakorera nibo bazoca bavuga bati mwabonye mu Burundi bimeze nabi. Nico gituma ubona baguma bashiramwo ibi nabiriya kugira dusamare umwanya munini tuwute tuko twishura abo hanyuma umwene igihugu arindire ko tumufasha tubure. Nico cyambere. Hama ca kabiri nukuri hari ikibazo gihambaye. Nitwaba dushaka ko igihugu gitera imbere, reka umuntu wese tumushire ku kazi, tumushire ku bikorwa. Nabajya abantu vyagoye abo bishoboka babatezurire, abandi hakubacira imyaka ingahe yo gufungwa babashire kuri bijya bikorwa les travaux d'intérêt général, bijya bikorwa vy'iterambere rusangi, kuko usanga nabo bafise ico bashobora gukora babitunganye neza ku buryo bishobora gufasha kugira igihugu kibandanye gitera imbere. Murakoze. Ninga rero dusozereye kino kiganiro cyari cyashimikiye kujanye n'ivyagateka kazina muntu mu Burundi na cyane cyane bijanye n'itorwa ry'Uburundi mu kanama ka ONU KAJEJWE y'agateka kazina muntu hamwe n'ikiringo congerejwe ku bijanye n'intumwa idasanzwe ya ONU mu bijanye by'agateka kazina muntu ku gihugu c'u Burundi Gaeta Zongo aherutse kongerezwa ikiringo. Mwumvise ivyo batumire basozereye bahanura basaba ko vyoja mu ngiro kugira ngo agateka kazina muntu katera imbere kurusha. Havuzwe ibijanye nuko umuntu wese umurundi wese yotegerezwa kuraba ivy'agateka kazina muntu akabigira ivyiwe atakurindira abanyamahanga canke ibizovugwa mu maraporo. Mwumvise kandi ko habasabwe ko ibitigiri mu mabohero vyo gabanuka kugira ngo leta ntibandanye ihahombera hagatabwa mu mvuto canke hagashirwa mu ibohero uwo bikwiye yuko abo ashirwa mu ibohero bivanye n'amakosa y'umurengera yakoze. Mwumvise kandi ko hasabwe kuvugana ku nzego zitandukanye z'igihugu mu bijanye n'ivyagateka kazina muntu kugira ngo bibandanye bigena neza kuruta. Abarundi nabo basabwe kandi korera ku binyoma ku bivugwa mu bijanye n'ivyagateka kazina muntu kugira ngo kaboneka bakeza kurusha mu gihugu c'u Burundi. Ndabashimire cyane abatumire twari kumwe muri kino kiganiro. Ndabibutsa ko uwa mbere twari kumwe muri kino kiganiro ari Jean Nduwimana arongoye ishiramwe Ajina n'ishiramwe y'ugwaruka rugwanya ikibi n'akarenganyo gwisunze ubwitonzi ingingo no kudakomeretsa kirima muntu mu gaciro runtu kiwe. Jean Nduwimana ndagushimiye cyane ko witavye ikiganiro no kuvyumviro washikirije. Ndagushimiye nanje, ndashimiye abatwumvirije muri kino kiganiro, ndashimiye aba bagenzi banje, ndashimiye wo muri Abariza, ndashimiye Falcone Monami, ndashimiye na Dr Vinyi. Ndamushimiye cyane kubwira korana ibyo gutsimbataza agateka kiremwa muntu. Umutumire wundi yari Gerard Hakizimana arongoye ishiramwe Falcone F n'ishiramwe rigwanya akamwana wa mama ikimenyane eka mbere ni hohoterwa rya kiremwa muntu. Gerard Hakizimana nawe ndagushimiye ko witavye ubutumire no kuvyumvira washikirije. Murakoze cyane, nanje nagira ndabashimire ko ubwambere mwadutumiye kugira rusangire ijambo. Nshimire abo twari kumwe muri rusange, nshimire kandi n'abatwumvirije
eka nibaza ko ibyo twashikirije bizofasha kugira abarundi banda bambatiye amahoro n'umutekano kandi abana biteza imbere na cyane cyane birinda ibihuha n'ibinyoma. Kwari kumwe kandi na Jean Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Jean Marie Nshimirimana urongoye ishyirahamwe ntabariza, ndagushimiye nawe kuba witavye ubutumire no kuvyumvira washikirije. Na twebwe turabashimiye kandi igihe muzodutuma ko dushaka kuvuga ku vy'agateka kazina muntu tuzoza turiruka, ariko kandi dushimire nabo twari kumwe muri kino kiganiro kandi shime ko atawashize isono wundi ese n'abandi batumire bazogaruka kwino nturire bozoza barasoma kwino ntango umwaka wundi yongera asubiramo. Murakoze namwe. Umutumira agira kane twari kumwe ni 6 Vinyi ni Muraba arongoye umugwi wigenga CNDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi, akaba mbere aherutse kwizegwa mu guserukira muri kano karere urunani rw'ibihugu byo muri Afrika mu bijanye n'ivy'agateka kazina muntu. 6 Vinyi ni Muraba nawe ndagushimiye ko witavye ubutumire, nongera kandi ndagushimira no kuvyumviro byose washikirije muri kino kiganiro. Murakoze nanje nagira ndabashimire mfate na kano kanya kugira nshimire aba bagenzi bacu muri societe civile twari dusanzwe dukorana mugabo yuduhuriye mu kiganiro nk'iki turagishima cyane, nongera nsubira kuvuga ko CNIDH igumana imiryango yuguruye kugira ngo abafise ico badushikiriza canke ico baduhanura bashobore kuduhanura, nongera nsaba ko n'abarundi bo bandanye batwitura kugira ngo dushobore gufashanya kugira ngo atakatse mu kagume kameze neza gutyo igihugu cacu kigira isura nziza, kandi ndizera ntakekeranya ko mu gihe inzego zizokorana twese tugakorana dushobora kuza turatora umuti igihe cyose hari ikintu gikenewe gutyo igihugu cacu kabandanya gitera imbere. Murakoze. Diomede Hatekimana nariko mfasha kuremesha kino kiyago, ndangije nanye ndabashimira mwege mwese mwakurikiranye kino kiganiro naho cabaye kirekire, mubandanye mugirana n'ibiganiro ibonesha kure yanyu ibashikiriza. Murakoze. Sangwe muteri, turagutete.